muvyeyi kandi leta nkozi imaze kwihweza iduga ry'ibiciro ry'ibigori ku masoko muri ino minsi yafashe ingingo yo kwikora kuri bya bigega ntega bizoza kugira ngo iramire abenegihugu mu kubigurisha ku giciro kitavuna kuva ku munsi wa mbere aho bukera igenekerezo rya 28 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2022. Uwifuza kugura umwimbu azoza yibangikanije amafaranga 1,200 ku kilo. Mu ntumbero yo korohereza abaguzi bato bato cyane cyane nta muntu numwe azorenza ibiro 50. Nico gituma dushizeho aya masaha ni kuva isaha 2 zo mu gitondo kugeza isaha 8 n'igice z'umuhingamo. Aho rero tucatumenya neza yuko umuryango wose uzoserukirwa n'umuntu umwe kandi ntawurekuriwe kwiyongera. Umuguzi azazanye umufuko wiwe ashobora gutekeramwo umwimbu yaguze. Dushatugiraho rero no gusaba abajejwe intwaro n'umutekano ko bofasha kugira ngo ico gikorwa kize kigende neza. Ni kuvuga rero icambere uwo mwimbu uzogurishwa mu makomine nayo yashoboye gutanga uwo mwimbu. Ni kuvuga yuko mu makomine hatabaye itangwa ry'umwimbu nta gurishwa rizoberayo. Muti abagura n'abahe? Abagura ni umwene gihugu wese atari umucuruzi, kuko batanze indwi 2 kugira ngo abene gihugu bashobore gusuma, kuko nkuko mubizi ku isoko ibigori igiciro kirarenze 2,000. Murumva rero yuko ico giciro cyo kugurisha 1,200 kirekuriwe abene gihugu basuma ibyo gufungura. Hama rero abacuruza nabo bazoza gushikirwa mu nyuma ari uko abene gihugu bahejeje.